twarabonye abantu benshi ivyabo bijana nabo yongobera. Haleluya. Kubera iki? Kubera Imana itarimwo. Kubera Imana itarimwo. Rero nk'abana b'Imana vy'ukuri turakwiye kwiraba, tugasura tukisuzuma, tukaraba vy'ukuri mbega ivyo turiko turiruka inyuma, mbega ivyo turiko turarondera vy'ukuri harimwo umugisha w'Imana. Mbega ibi turiko turarondera mbega bizobera inyungu abo tuzosiga. Murazi ko hariho abantu bagira ibintu ahubwo aho kugira ngo bibateze imbere biteze imbere n'ababo, ahubwo biza ari bije kubica bikabicira n'ababo. Imana idufashe. Imana idufashe kandi dutabare. Uyu munsi turiba, uyu munsi turico, uyu munsi turakora ibintu byose bibaho kugira ngo turonke ubutunzi. Ariko nagira ndakubwire muntu w'Imana ngo ubwo se ubutunzi. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura reka tubanze twishire mu biganza vy'Uhoraho. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'urukundo, ngiye bugufi imbere yawe muri iki gitondo ciza cy'umugisha, umunsi mushasha waremye kugira ngo tunezerererwemo. Nje ngushima Mana muninahaza kuko nta kindi twaremewe kugushima no kuguhimbaza no kugutazira. None ko ntewe iteka n'ijuru nkambonye izuba ry'uyu munsi, sinoreka kwifatanya n'ivyaremwe bigushima uko bukeye nuko bwije. Inyoni ziraririmba, ivyaremwe byose biragushima kandi birakumvira. Natwe mukunzi mwiza nk'abana bawe, reka tuguhimbaze kandi tugutazire kuko watugiriye neza, waturutishije ivyaremwe byose, uduha agaciro karita ivyo waremye, ndetse uduha kuganza n'ivyo waremye byose. Nico gituma nk'abana bawe tutoreka kubishima uko bukeye nuko bwije. Rero ndakwinginze mpwemu yera nguzubane nanje muri iki gikorwa kuko jenyene ntavyo noshobora, ariko hamwe nawe nshobozwa byinshi. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkabanda bisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ndanezerewe rero gusubira kuhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yashize ku mutima wanje uyu munsi riravuga ku kintu cerekeye umugisha. Kuko uyu munsi abana b'Imana haraho twitiranya umugisha, ugasanga turagenda mu bintu bitari vyo, kandi bimwe twita umugisha tugasanga vyaduhindukiye umuvumo. Haleluya. Ariko ndashaka ngo tuganire vy'ukuri icarico umugisha. Kuko ubundi umugisha w'Imana uratungisha, umugisha w'Imana uraramba, umugisha w'Imana ntuhera, umva ugumukwirikirana urungamwe kurundi. Haleluya. Reka rero dusome mu itanguriro igice ca 27, turasoma umurongo wa 27 na 29. Haravuga ngo aramwegera aramugumbira, yumva ubutamirane bw'imyambaro yiwe, aramuhezagira ati, ubutamirane bw'umwana wanje umeze nk'ubw'umurima Uhoraho yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mirima imera, hakikimbuke impeke n'umuvinyu. Ubwoko buzogukorere, amahanga azogufukamire, uzoganze abo muvukana, abavukanyi bawe bagufukamire. Uzokuvuma wese avumwe, uzoguhezagira wese ahezagirwe. Amen. Iyi nkuru ni inkuru y'umugabo yitwa Isaka. Isaka murazi yuko yabyaye abana babiri, Esawu na Yakobo. Hanyuma rero Esawu niwe yari imfura, baramahasa, ariko niwe yari mukuru kuko niwe yari bukuru, hama Yakobo nawe yari butoyi. Ariko kubera kwanjanjwa, kudatahura ivy'Imana, Esawu aranjanjwa, hanyuma umugisha uhabwa murumuna we Yakobo.
sibyo ngomba kuvuga ko cyane, ariko icyo ngomba kuvuga ko uyu munsi nagomba kuvuga ku kintu cyerekeye umugisha. Umugisha ubundi si ibintu. Hari uwo kwibaza ngo umugisha n'amazu, umugisha n'imiduga, umugisha n'amashuri menshi, umugisha n'amatongo. Umva ibi bintu tubona bigaragara, hariho abantu benshi twibaza ngo niwo mugisha. Ariko umugisha w'ukuri ni jambo. Haleluya. Umugisha w'ukuri ni jambo. Uravye aba bahungu babiri, Yakobo na Esawu, bari abana se yari mutunzi cyane. Murazi ko arabuzukuru ba Aburahamu. Aburahamu nawe murazi ko yari umuntu atunze cyane gose, yabayeho, yari afise inka nyinshi, yari afise ingami, yari afise indogo, yari afise abakozi, ngo byarahinda. Ariko umunsi Isaka ahezagira Yakobo, ubundi yateza guhezagira Esawu ngo yagiye guhiga, kuko se yari yamubwiye ngo agende guhiga hama niyagaruka aze amuhezagire. Ariko nyina acira gace Yakobo atigendeza amasuguru abiri y'impene kugira ngo dutekere inyama papa wawe hamugenda guhezagire. Nta kintu kigaragara yamuhaye. Ikintu yamuhaye, yamwatuye ku ijambo ry'umugisha. Haleluya. Yamwatuye ko ijambo ry'umugisha, ari naha twasomye havuga ngo ko amuhaye umugisha, mu vyazorima byose bizohabwa umugisha, mu vyazokoro bizohabwa umugisha, ko n'uruvyaro rwo mu nda yiwe ruhezagiye. Haleluya. Yamwatuye ko ijambo rikomeye. Ariko mukuru we igihe yaza kabirase ngo muhezagire, yamubwiye ati vyagenze gute ko narinzi ngo niwe nahezagiye? Aca mubari ati namaze guhereza umuhezagiro wose muri umuna wawe. Urumva? Ariko ubutunzi bwose bwasigaranye Esawu, kandi ngo Esawu amaze kumva ko umuhezagiro se yawutanze ngo yararize, kandi ibitayega byari byuzuye aho. Haleluya. Ibitayega byari byuzuye aho, inka zari zuzuye, indogobe, intama, ibintu byari byuzuye ngaho. Ariko Esawu ararira aravuga ngo data, nta wundi mugisha usigaranye ngo umpezagire. Murumva? Aravuga ati nta wundi mugisha usigaranye kugira ngo umpezagire. Bantu b'Imana, ibi sinibyo no kurirwa ndigisha ko cyane, sinibyo no kurirwa ndavuga ko gose. Hari abantu benshi muzi bafise ibintu bitayega, ariko bitagiramwe amahoro na makeyi, bitagiramwe umugisha na mukeyi. Haleluya. Ari ahubwo aho kukubera umugisha biguhindukira icago, biguhindukira umuvumo, biguhindukira uburozi bwo kukwica. Kubera iki? Kubera nta Imana ntirimwo. Haleluya. Nta jambo ry'Imana, nta buzima bw'Imana buri mu byawe. Haleluya. Ariko Yakobo ahabwa ijambo, kandi yumva aranyuzwe, yumva ko ahawe umugisha, kandi arawakira, kandi arawizerera. Haleluya. Haleluya. Twarabonye abantu benshi ibyabo bijana nawe yongobera. Haleluya. Kubera iki? Kubera Imana itarimwo. Rero nk'abana b'Imana by'ukuri turakwiye kwiraba, tugasura tukisuzuma, tukaraba by'ukuri, mbega ibyo turiko turiruka inyuma, mbega ibyo turiko turarondera by'ukuri harimo umugisha w'Imana? Mbega ibi turiko turarondera, mbega bizobera inyungu abo tuzosiga? Murazi ko hari abantu bagira ibintu ahubwo aho kugira ngo bibateze imbere, biteze imbere n'ababo, ahubwo biza ari bije kubica bikabicira n'ababo. Imana idufashe kandi dutabare. Uyu munsi turiba, uyu munsi turica, uyu munsi turakora ibintu byose bibaho kugira ngo turonke ubutunzi. Ariko nagira ndakubwire muntu w'Imana ngo ubwo ubutunzi ariko ubutunzi buzima, umugisha w'ukuri ni Imana ivuga mu byawe. Mbega Imana irashingira intahe ibyo urimwo, mbega Imana iranezerewe by'ukuri ibyo urimwo, ibyo uri kurakora Imana ihagararanye nawe, canke uhagararanye n'umugwanizi mu byo uri kurakora.
Yakobo ahunga kuko yarahunze mwene wako yavuze ko kuko amutwaye kuba samuraga ko amutwara n'umugisha yahize kumwica. Ikintu yatwaye kimwe gusa ngo yatwaye inkoni n'umukuza ngo w'amazi. Haleluya. Aragenda nta kindi yatwaye kandi agenda yumva ko umugisha wose awawe. Haleluya. Haleluya. Tuzobibona, tuzomuganirako, turabe vy'ukuri ingene umugisha se yamwatuyeko, ingene wamukurikiranye, ukurikirana uruvyaro rwe gushika n'uyu munsi. Gushika n'uyu munsi umugisha se yamwatuyeko, n'uyu munsi umugisha uracamukurikirana. Nguyu umugisha abantu b'Imana. Nguyu umugisha dukwiye guharanira. Nguyu umugisha dukwiye kugwanirira ijoro n'umurango. Haleluya. Nguyu umugisha. Ibintu ni byiza n'ukuri kandi nivyo. Ibintu ni byiza kandi Imana yavuze ngo amafeza n'inzahabu vyose nabiremeye abana banje. Ariko uronke ubironke mukuri, ubironkesheje ukuri, utabironse mu nzira mbi kuko byironka mu nzira mbi nivyo bizokugaruka bikubera icago kandi bera icago nabawe. Imana idufashe. Ni benshi twabonye, ni benshi tuzi, ni benshi ariko dusubire twiyumvire, mbega vy'ukuri ivyo turimwo bimeze gute? Mbega ivyo turiko turakora bimeze gute? Haleluya. Umuntu wese yishire ku munzani kuko ubundi vy'ukuri umugisha w'Imana uratungisha. Umugisha w'Imana ubera umugisha wewe, ubera umugisha bawe, urunganwe kurundi. Yakobo uravye ihanga rya Isirayeli n'uyu munsi uko se yatuye, Imana yabishikije uko nyene. Haleluya. Uko se yavyatuye, Imana yabishikije uko nyene. N'uyu munsi n'ihanga ryubashwe, n'ihanga umugisha w'amahanga ubaza ko nkuko se yabivuze ko amahanga azoza, umugisha w'amahanga uzoza umugana ku ruvyaro rwe ruzoba rudasanzwe, bazoba abanyabwenge, bazoba abanyamugisha. Yabaye uko nyene. Haleluya. Nagahugu gato ariko nagahugu kubashwe kubera iki? Kubera hari Imana yakavuzeko. Rero bantu b'Imana tube twigire ku batubanjirije, twigire kuri iri jambo kugira ngo natwe tugere ikirenge mu batubanjirije, natwe turagwe umugisha w'Imana. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushima kandi ndakunirahaza kuko uri Imana nziza, kuko uri Imana idukunda, uri Imana idutegurira ibyiza ko bikwiye nuko bwije kandi wabiduteguriye kuva kera isi itaranabaho. Nta numwe waremye mwami wanje wo gupfa rubi, ariko ni twebwe kenshi tuva mu masezerano bigatuma twakira bitari byo, ariko wowe waduteguriye ibyiza. None ndasenze ngo umuntu wese azokumvira ijambo asubire yishire ku munzani, araba hari n'ingene ahagaze kugira ngo umugisha w'Imana umuze ko kandi uze no ku ruvyaro rwiwe. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.